Muri iyi video tugira turabire hamwe utuntu dutatu tuza kusanga tunyegeje muri Facebook. Icambere ningene ushaka kufuta cyangwa se gusiba konti yawe ya Facebook burundu hamwe tamuntu numwe azosubira kuyibona. Ico ni cambere ushaka kubikora kubw'impamvu kanaka yihariye. Yes, cya kabiri ningene ushobora kuba ubika amafoto cyangwa se ibintu byawe kuri Facebook bikabona wewe wenyene ntihagire abandi bantu babibona. Ico ni cambere. Okay, ica kabiri. Ica gatatu ningene amafoto yawe usanzwe warabitse kuri Facebook uwo bihindura agasigara abona wewe wenyene ntihagire abandi bantu babandanya bayabona, kuko hari igihe usanga atamutekano biriko biraguha. Murumva ko ari ibintu bijanye no gufuta. Okay, hari umuntu afuta Facebook yiwe kuko byamubangamiye bivanye n'ingene atamutekano afise uhagije. Hari n'abandi kandi usanga bafise amafoto bashizeko abantu bakaza bakaguma batora amafoto yiwawe, baguma bayajana mu bindi bayapostinga ijya no hino, bakugura amakonte ya fake bakaca bashaka ko za foto ziwawe ko yabazitoye iwawe nyene. Urumva ugasanga bariko barakoresha konte yawe cyangwa se izina ryawe mu manyanga. Okay, ubu muri ntangira gushikira video kugira hatagira akantu kamwe kaza kwigira kagucika. Ikintu cyamenda guhamagarira gukora no gufyonda subscribe hano hejuru kugira ngo ushigikire, bigutwara nk'umunota umwe mbere kandi abahe imisegonda 20 mwese manza mu fyonde subscribe hano hejuru mucuma active akakaba ka notification kugira ngo video zose nzoza nshira kuzishasha zibagerereho igihe. Yes guys, twigire no kucigwa nyezina. Turagenda n'akantu ka mbere kingene ushaka gufuta Facebook yawe burundu. Dufate ku konti yanje ya Facebook ngoma kuyifuta burundu. Ikintu ca mbere biraza kunsaba gushonda hano ku tuburungu dutatu tudukwego dutatu two hejuru tukika nkuko. Yes, hanyuma maze kwafyonda ndaza kumanuka nkuko. Nshobora na hano handitse settings and privacy. Ndaza kwafyonda nkuko. Ndaza kwafyonda nkuko settings and privacy. Nshobora hano kuri kano ga settings ka hano hepfo. Hanyuma ndaza kuzafyonda hano handitse personal details. Yes, chamano hano handitse personal n'ubundi aka kajambo ka. Ndabibutsa neza yuko iki gikorwa ari gikwa cyo kwitonderwa. Iyo ubikoze ntibisubirwamwo. Facebook yawe yifuse ni burundu. Abantu bose mwandikiraniye izina ryawe rigenda rikava mu burundu ukamenga ntigigeze kubaho. Commentaire zose wagiye ushira ku maposte y'abantu izina ryawe rigenda rikisipima byose bigahita burundu. Umuntu agiye muri recherche akakurondera ntagutora, byerekana ko utarigera nakoresha Facebook. Rero mu bikore mwabanje kwitekerezaho neza. Ushusha hano handitse ownership, account ownership and control ugashondako. Hanyuma ukashusha hano hepfo handitse deactivation. Ucuza hano urabona batuzaniye konti zibiri. Urabona jewe Facebook yanje irahuje na Instagram. Mposting ikintu kuri Instagram gitakiza direct no kuri Facebook. Mwifuza ko nico cigwe ndakibakorera, bashaka kunyandikira. Bashaka kunyandikira hanyuma nkakibakorera akanya gatoyi cyane. Duhita mu tubwe Facebook niyo tugomba gufuta. Hano batuzaniye options zibiri. Option ya mbere ni deactivate account, indi ni delete account. Ngenda basigurire mubanze mu ntahure neza itandukaniro riri hagati ya bino bintu bibiri. Deactivate account ni nka kujya kuntu ushaka kuri nk'umunyeshuri wiga nko muri lycée ukavuga uti ngiye ku ishuri ngiye kumara ya mezi 3. Rero ku mpamvu z'uko mfise abagenzi benshi bashaka kuguma banyandikira bakaguma nkazosanga ibi message byarabaye byinshi, ushaka ku deactivating donc ni désactiver temporaire. Hano banditse ngo deactivation your account is temporary, donc ni kuyihagarika imisi mike ukozongera ukayikoresha. Naho nyene uyi deactive nta muntu azogutora, nta muntu numwe ashaka kugutora nubwo yokora recherche. Ushaka kuri n'umwana papa wawe bakamubwira ati okay ujya umukobwa wawe asigaye akoresha Facebook utarakwiza imyaka, hanyuma kaza akashaka ko ukavyumva ko amakuru yahawe ucuyi deactive. Na recherche ajyaze nabamuha ntagutora, naraba ya mapost bamwereka basanga yanyitse mpaka igihe cyose kuideactivira urosa kanya ko kuyikoresha. Sinzi ko hano hantu mu ntahura. Tugiye kuri no option ya kabiri ni delete account. Deletion your account is permanent. Gufuta konti ni burundu, nta hantu nahamwe uzosubira kuyibona ubuzima bwayo bwose. Okay, tubire tugomba kuyifuta burundu. Ushaka kucuza nkuko ushaka ari n'umuntu w'iwanyu atakihari ugasanga Facebook yiwe abantu baguma mwandikira ashaka kuyifuta burundu kame matagihari urumva ko bitakenewe. Cyo ngaha handitse continue.
hanyuma baragusaba impamvu. Facebook business iragusaba impamvu itumye ufuta iyo konti yawe. Ushaka kuvuga uti jewe numva ntari safe kuri Facebook, numva nta mutekano mfise, cyangwa konti yanje nikeka ko yahakinzwe, cyangwa I don't feel safe on Facebook, I have a privacy concern, cyangwa mfise impamvu yiwanje bwite atari ngombwa ngo ndayisangize Facebook. Mugabo je reka mvuge ati konti yanje yahakinzwe, ariyo mpamvu nshaka kuyifuta. Turagenda nkuko amashonde continue. Ngize ngaha ndagushamanuka ino hepfo nshonde continue n'ubundi. Iyi ni etape ya nyuma. Nshanza nkashamo mode pass yanje. Shamo mode pass yanje. Yes guys. Bisaka ko tunga ama mode pass ari 4 nkaya yiwanje. Iyi mode pass iri 4. Aha niyo uri kuri marking afite mode pass iri 4. Basi sinita kumwiko ngo nije ntashizemo umutekano kuye, ndavuga nti kabisa yampakinze umwana mugabo nanje nari nagerageje gushamo umutekano. Sama kosa yanje kameme n'ubwenge bwiwe bwinshi. Okay, hanyuma ucuza hano handitse continue. Yana uhafyonze ni burundu. Ndabibutsa yuko ama page yose uba ufise kuri no konti uba waruguruyeko nayo nyene ahitabura burundu. Yes guys, nico cigwa. Hanyuma iyo ni option ya mbere mu tuntu dutatu nari nabateguriye. Turagenda ku kantu kagira gatatu. Turagenda ku kantu kagira gatatu. Yes, turagenda ku kantu kagira gatatu. Kagira kabiri atapito. Akantu kagira kabiri nari nababwiye ingene ushobora kubika nk'amafoto yawe ukayabika kuri Facebook ku buryo tamuntu n'umwe ashobora kuyabona. Okay, naco turazagenda turabifoto imwe mu mafoto yiwanje twobika kuri Facebook. Ngenda yibike ko atamuntu n'umwe ayibonye. Niko kantu kagira kabiri kandonde mu mafoto yiwanje ifoto noshirako kameme se noshira ku yundi muntu kandi ifise ifoto nanje, hanyuma ndabibereke. Ya ndabibutsa yuko umuntu aza kundindira akantu kanyuma kararyoshe cyane. Kingere ushaka kugara amafoto yose yari yarashitse kwa mata muntu asubira kuyabona. Okay, okay guys, twagiye kadufate iyi foto. Iyi foto yanje ngoma kwisha kuri Facebook kandi sishaka ko hari undi muntu n'umwe uyibona. No kuvuga ikintu cyabye kihari murabona kuri Facebook abantu mwese iyo mupostinze ifoto nk'uko mwama musanga bimeze uko. Okay, muza kuza haruguru handitse public, murabe abantu benshi muza gusanga handitse public nk'uko. So aha ifoto ubishize kugira ngo umuntu uri umugenzi wawe utari umugenzi wawe wari wese ayishikira kakaca yibona. Wifuza rero kwibona wewe wenyene ucuza hano ukaca ufyonda munyene hano handitse public, ugaca ufyonda ahanditse only me. Yes, hanyuma ucushonda hano kuri done. Umaze guhitamo only me ucushonda kuri done. Hanyuma ukacushonda hano handitse post. Ifoto yiwanje nshizeko iza kubona George nyene nta wundi muntu n'umwe aza kwigira yibona. Ushaka kumpinyuza no izina ry'iwanje ngiri ni muce muja kuroshesha murabe muza gusanga uraniko nakagufuri kajeko. Aha rero nshaka no bika nk'amafoto igihumbi, amafoto ibihumbi n'ibihumbi. Aha ntiwo kwigira uyibona, ntiwo kwigira ukibona, nta kintu kimwe wo kwigira ubona yuko atafoto n'imwe iriko. Okay, ako nakano ka kabiri. Reka rero twigire ku kantu ka nyuma. Ndabeka ingene ari amafoto nayo amaze gushikana kuri Facebook, amwe amaze gupostinga nayo ingene ushaka kubihindura hamwe atamuntu n'umwe ashaka kuza ngo ayabone. Naza kuza ngaha hanyuma manuka no muri settings nyene, hanyuma ucumanuka hano handitse post. Aha handitse post. Takuzushonde nk'uko. Hanyuma ucuza hano can see your feature post uku benshi muza gusanga kandi ngaha kuri public ya. Hanyuma ucumanura ushire hano kuri only me. Okay, aha no kuvuga iki, hari abusanga kari kuri friends abagenzi bakaba ari babibona. Ucusha hano handitse only me no kuvuga publication zawe niwe wenyene uza kuba wemerewe kuzibona, nta wundi muntu n'umwe aza kuba yemerewe kuzibona. Niwe wenyene. Okay, uce wemeza ko nkuko.
Okay, always share post to story. Urashaka no gupostinga n'aka kantu tukakagira, nzoza ndakagira mu nyuma nako cyenda bereka no ku bantu baba bakwije abagenzi 5,000 ngene ushaka kubihindura ku kigo cyo hanyuma, ariko hakaba hari ikindi kigo nawe wipfuza ariko tugukorera, ashaka kubyandika muri commentaire hanyuma nkaza nkisoma nkahita ndagikora ako kanya. Yes guys, hanyuma nyene ni New Life Studio Bwenyuzi ibikora neza mu kubasangiza ivyuga by'ubwenge. Hanyuma ndabibutsa gukora subscribe ku bantu bashasha mutari bwabikora mu partage, kandi zino video zishike kuri, kandi mwandike muri commentaire ibindi vyuga by'ubwenge mwifuza kutubakorera. Wifuza kugura konti ya One Expert Professional kandi code promo atari Sakabaganwa. Guys, umuntu atareka arakoresha code promo Sakabaganwa championnat tugiye kwinjiramo arayihomberamo cyane. Hanyuma wifuza kandi amafoto asa neza cyane mu manza zitandukanye, bashaka kuturondera aho uri hose tukahagera, tukagufotora udufoto dusa neza, tuhagerera igihe guys. So tufotora neza cyane, ifoto zifise quality, zisa neza, ngira muravyibonera. Rero mu mpamakare nimero nyene niyi mubona kuri screen yanyu, kandi mwifuza kwinjira muri group ya WhatsApp, nashaka kutwandika tukabashira mu. Thank you for watching this interesting video.